Sarafina ni ku kazina murabizi mudukurikire. Okay, tuvuye muri St. Louis, Missouri, ubu naho tugeze muri Ohio. Amerika yose abarundi twarayimaze. Amerika ibisagara, amastate, abarundi hose barahari. Bafise talent zitandukanye. Nko muri Houston, Texas, urabona ibi byose ubona hano na nivyo abarundi bakora. Ariko no mu yandi mastate hariyo abarundi bakora ibitandukanye. Umuntu turi kumwe hari benshi mu muzi, hari n'abandi mutamuzi. Turi kumwe nande? Dear nephew. Byagenze gute kuri YouTube, kuri Facebook, hose warazimye? What happened? Oya sukuzima hajya burya umuntu yatangiye gukora ibikorwa byinshi. Umwanya urabura. Ariko burya tubaduhari nyene tubaduhari. Oya muga kabisa hari n'abantu benshi bambagiye ati aba bahungu bagi wewe na Maire na Marembo. Ivyo bintu mukora muri Ohio ni biki bituma mutaboneka? Nakazi n'imiziki nyene urumva. Ubu nje fisa projects menshi mba ndiko ndakora. Bitwara umwanya mwinshi kubera mvugana n'abantu baba bari muri Afrika, aba producer n'abandi bintu nk'ivyo nyene. So uno munsi duhuriye hano itareke ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2020. Happy New Year. You too. Happy New Year namwe muri ko muraturorera nima bimwe ngo twabibagiye. So nakahe kantu watuzaniye? Hari indirimbo shasha maze gusohora. Niyo nza gusohora no munsi, niyo nza kugira perform no munsi bitwa Sarafina. Ani indirimbo maze gusohora eri recent bitwa Turukwezi n'izuba. Niyo nza gusohora. Kandi mwitega ibintu byinshi ndiko ndakora. Soon. Okay, abari ni bose tumaze mix tadukurikirana baba barundi baba Tanzania. Ibo bagize ati umwaka bimeze gute? Wumva ngo hari ibintu byinshi. Ivyo byinshi ari ngiye ubirindira ntubibone. Kubera iki aho kajambo gakora cyane abarindi bagakoresha. Sinzi nko ku ruhande rwanje njewe iyo mvuze ikintu ndagikora. Urabona nje ndabwira ati hari indirimbo nyinshi ama future ama collabo n'ibindi bintu byinshi ndiko ndakora n'abantu bari mu Burundi. Nje iyo mvuze ikintu ndagikora. Je ntandukanye n'abandi. Okay, uharuye igihe umuziki utanguriye ari by MT number 1 ari benshi batandukanye bagi bararirimba ariko ugasanga umengo ibikorwa dukora ntibizamuka ngo bigende ugasanga mbere abakorera muri Afrika niba usanga bari hayi kuruta twebwe turi muri Amerika. Yo bari impamvu iyihe ibituma? I think the lack of support mu Barundi. I think that's what the problem is. Kwa muri Afrika bisi urukundo rukomeye. Ariko hano muri Amerika nk'abarundi cyane bakunze gusupportinga aba artists bari hanze y'u Burundi ariko kureba ababo usanga batareba ndibaza niyo mpamvu urukundo niyo mpamvu. Urukundo niko none ko turabarundi tuzoguma turabarundi. Namubajije muri Rivie ava muri Arizona nawe nyene yavuze gutyo nyene. Tuzobivuga gutyo nyene niki twokora kugira ngo urukundo ruhabe? Ikintu je mbona twokora nuko nk'umuntu for example nk'umuntu ateguye nk'ibintu nk'ibi. Yes. Abantu b'abarundi nyene bitange nabo bitange. Bandi byo kuvuga ngo okay no murundi ni mwene wacu. Bari yabonye nk'umuntu akoze ibintu nk'ibi. Sinzi nimba ari jealous, sinzi nimba ari biki ariko kugira ngo baze. Babigoranye cyane nayo ugasanga ubundi muririmbye avuye hanze nk'aba Diamond n'abandi bavuga rimwe gusa. Abantu ugasanga hose yaruzuye. I don't know man.
But that needs to change, man. Alright, nkuko ubibona abana abo duhuriye hano bavuye mu yandi maseti baje mu birori byo kunezererwa hamwe kwakira umwaka mushashe 2020. So nka The SYB Show tuguhaye umwanya kugira ngo ukoreshe icyo wumva ushaka nikihe wo ukoresha uwo mwanya ndetse reka tuwuguhe kugira ngo ukoreshe The SYB Show irabwa n'abantu uko bangana kose hari abantu bakunda The SYB Show. So ndaburabe ko kuramwo n'aba fans bakwira nka 200 ba The SYB Show kubigarurire umwanya ni gwawe. Okay, murakoze. Yes. SYB Show ndabashimiye mwese kuba muri ko muraturaba kandi mushobore kunkurikira ahantu ku mbuga zose Instagram, Facebook ni GNFU ni Sarafina niko kazina murabizi Sarafina niko kazina murabizi mudukurikire murakoze cyane.